Mubo Yesu yagiriye neza nanje ndimwo, mubo Yesu yahezagiye nanje ndimwo, nimburimwo mukomera amashi. Niyo ndirimbo yanje ya kabiri nasohoye ku abantu sibomana. Burya abantu sibomana, ivyo bakwiyumvira ko bikubeho, bazokwifuriza inabi, ariko Imana kwifuriza ineza. Imigambi yabo siyo Imana. Ndategura album y'indirimbo indwi yaramaze guhera, hasigaye yuko ndayishira ku ma platform yanje yose. Ndibaza mu kwa gatanu nzoba namaze kuzishira ku ma platform yanje yose, nkahamagarira abantu kuziraba no kudushigikira ku macano yacu. Platform zanje zose ni Jaja Gospel. Hari umuntu ashobora kuririmba neza vure mukabona urya muntu yaririmbye neza, ariko ugasanga abandi bantu baramukonze. Urya naririmba neza ntashoboye, ugasanga n'uwundi aririmba nabi. Yego, urabona, ugaca usanga rero urya baramufana. Urumva rero ku isi nta bintu woronka bishimisha abantu bose. Ntushobora kuba disciple wa Yesu utabanje kwigishwa. Kubera umuntu atanga ico afise, banza wigishwe hama nawe wigishe abandi. Mu gihe uzotanga ico ufise ni mu gihe uzoba warigishijwe kijya kintu. Urashobora gusoma ijambo ry'Imana ukarimerita ukarimenya, ariko utigishijwe ntushobora kuritahura. Ariko mu gihe wigishijwe ukaritahura, ushobora kuriha abandi nabo bakagiga bakaritahura. Hari abantu benshi tufa kuririmba kubera nakayaririmbye nk'ico wari wavuze ubwa mbere, ugashaka kuririmba kubera nakayaririmbye, ugashaka ukumva nyene urabikunze, ariko ukabijamwe atari impano yawe, ariko ugashaka kubikora ari uko nakayabikoze. Ugaca usanga ivyo navyo ntibirama, ahubwo ukora kijya gikorwa nk'umuhamagaro uri muri wewe, nkuko Imana yagushizemo kijya kintu ucamamaze biciye muri kijya gikorwa. Kubera biratubwira ngo Imana nishobora guhagurutsa umuntu idafise ibikoresho bikwiriye. Imana iraduha ibikoresho bikwiriye kugira dukore kijya kintu, kubera iki Imana iba yashigikiye urya murimo tuba turiko turakora. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye mwe wese naho aherereye. Ni Pedro Tizo on the mic kuri Yaga Nawe TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi twatewe iteka n'umuririmbyi wa gospel mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Kuri jewe ndamuzi, ariko abanywanyi bacu bashobora kuba batamuzi. Tugire ko tumuha ikaze. Murakoze cyane. Ndabashimire abakunzi ba Yaga TV Nawe. Ku mazina yanje ni Jaja Gospel Janine Uwimana, nkaba ndi umuririmvyikazi wa gospel, nkaba ndi umukenyezi. Ego, muri make utazi Jaja Gospel majambo make ninde? mu majambo make Jaja Gospel n'uyu kuba ariko baramubona ku mbuga ngurukana bumenyi. Nkaba ndi umuririmvyi wa gospel mu gihugu cacu c'u Burundi, nkaba ndi umurundikazi. Yesu abahezagire. To gute wahisemwo kuvuga gutanga ubutumwa ubicishije mu ndirimbo, utagiye gukina filime canke ibindi? Urazi umuhamagaro ni ikintu kiba kiri expensive gusumba ibindi vyose. Ni gute ntagiye gukina filime nayo nyene ndayikina bivanye n'iyariyo, bivanye na role mba mfise. Eske role woba ufise ni role yahe? Kubera hariho role nka jewe nk'umukristo nshobora gukina, n'iyindi role je nk'umukristo ntashobora gukina. Ego. Uwo muhamagaro wawe wakujemwo ukuze canke wakujemwo ukiri muto?
no urazi twebwe nk'abana twavukiye mu miryango ikijijwe twavyisanzemwo rero mu gihe twavyisanzemwo ugaca usanga ukuze ufise ya mentalite nyene y'abavyeyi urumva jewe nakuze mu muryango ukijijwe nanje ndabikuriramwo kuva muri Sunday school kugeza hangeze rero ni ikintu cari muri jewe ni don umuhamagaro wari muri jewe nico gituma nabandanije kino gikorwa co kuririmba mu rugendo rwawe rw'umuziki go gushikiriza ubutumwa abajene ugwaruka abakuze ikintu noshikiriza nuko ica mbere kwanza wemera kwigishwa ukigishwa hama nawe ukigisha abandi ntushobora kuba disciple wa Yesu utabanje kwigishwa kubera umuntu atanga ico afise banza wigishwe hama nawe wigishe abandi mu gihe uzotanga ico ufise ni mu gihe uzoba warigishijwe kijya kintu urashobora gusoma ijambo ry'Imana ukarimerita ukarimenya ariko utigishijwe ntushobora kuritahura ariko mu gihe wigishijwe ukaritahura ushobora kuriha abandi nabo bakagiga bakaritahura yego mu rugendo rwawe ni zihoba hariho intambamyi zagiye zigushikira zatumye wumva uko woheba umwuga intambamyi ntizibura ariko ntizotuma duheba igikorwa tuba turiko turakora mu gihe intambamyi zo gutuma ureka igikorwa uri kurakora ubu tarakura mu mpemu canke mu mubiri kubera ndibaza yuko atakintu na kimwe cyo dushira kure n'urukundo rw'Imana kwanza abanza umenye icurice kubera intambara zozo ntizizobura muri kariyere y'umuziki intambara zamaho ndetse si mu muziki gusa mu gikorwa cyose uzoba uri kurakora cy'iterambere intambara nizibura rero mu gihe intambara zitabura ni wowe rero kumenya ingene wogwanya zijya ntambara kugira ntuneshwe ahubwo ukanesha kubera ngo turabanesha biciye muri Kristo Yesu uba harageze igihe ugacika intege kumva ko wobiheba byose ni ikihe kintu catumye gucika intege sinibaza yuko gucika intege vyobura hari igihe ducika intege ariko kubera dufise ikintu kiri muri twebwe kikadusunikira gukora kijya gikorwa kugira tugiheze tukirangize kubera dusaba inkomezi nke mu w'Imana kugira adufashe adushoboze ku bwacu ntitwoshobora kubera hari igihe dukora igikorwa ugasanga kino gikorwa ni igikorwa kigoye cyane ni igikorwa kigoye cyane ku buryo sinzi rero ucitse intege nta kintu uzokora nico gituma rero tudashobora gucika intege bivanye n'ivyo tuba turiko turakora bivanye n'ivyo tuba turiko turacamwo rero ntiyagira ikintu na kimwe kizoduca intege ahubwo dukore igikorwa c'Imana canke igikorwa icyo ari cyo cyose twoba twarahamagariwe gukora nk'abantu b'abakozi yego iyo ubyuze mbere yo gukora ibindi byose ni ikihe kintu ca mbere ukora ikintu ca mbere mbanza gukora imbere ya vyose nuko mbanza gushima Imana gusenga nico ca mbere kiza kuri jewe hama ibindi bigakurikira yego waje muri urugendo rwa gospel hariho abaririmbyi uvuga ati aba baririmbyi hamwe n'uwuhe muririmbyi yoba yaragutera ubwoba mugabo uyu munsi ushobora kuvuga ati dukoranye byogenda neza nibaze yuko atamuririmbyi n'umwe yanteye ubwoba ahubwo nashatse kuba jewe nka jewe mu gisata ca gospel kubera Bibiliya itubwira twigane Kristo sino kwigana umwana w'umuntu kubera umwana w'umuntu nawe afise amabetize yiwe rero Bibiliya iratubwira twigane Kristo ikintu cyose dushobora gukora twigane Kristo kubera wiganye Kristo niwe afise imico myiza gusumba uwundi uwo ari we wese rero sinibaza yuko ngo nagiye mu gisata cyo kuririmba ngo kubera nigane umuririmbyi kanaka oya none akenshi turabona
kugira uje mu kintu aba ari umuntu yakwensipiye Mhm. mugo wovuze ati jewe nta muntu narabiye ko ni ubutumwa nyene bwanje muko nyene ya si ukuvuga yuko ngo kwinspira umuntu ntashobora kukwinspira nawe ubwawe urashobora kwinspira ukavuga je mfise impano muri jewe mfise intumbero yo kuririmba abanshi bakizwe biciye mu ndirimbo noba ndiko ndatanga rero hariho indirimbo umuntu ashobora kuririmba zigakiza benshi rero ico nico tuba dukeneye nawe ngo kuririmba kugira winspire umuntu kandi ikindi naco ntushobora kwinspira umuntu wowe ubwawe udafise bijya vyamwa vyinspira umuntu sivyo ugasanga hariho abandi dukoresha amasantima canke amarangamutima rero ifo kwanza umenye kwanza wewe ikiri muri wewe ugashira kure icitwa icaha cose urumva igituma kikuzibira gituma udatera imbere muri ca kintu uri kurakora hari abantu benshi tufa kuririmba kubera nakayaririmbye nk'ico wari wavuze ubwa mbere ugashaka kuririmba kubera nakayaririmbye ugashaka ukumva nyene urabikunze ariko ukabijamwe atari impano yawe ariko ugashaka kubikora ari uko nakayabikoze ugaca usanga ivyo navyo ntibirama ahubwo ukora kirya gikorwa nk'umuhamagaro uri muri wewe nkuko Imana yagushizemo kirya kintu ucamamaze biciye muri kirya gikorwa kubera biratubwira ngo Imana nishobora guhagurutsa umuntu idafise ibikoresho bikwiriye Imana iraduha ibikoresho bikwiriye kugira dukore kirya kintu kubera iki Imana iba yashigikiye urya murimo tuba turiko turakora ariko tukiraho nyene je haraha akantu tutohuza ko neza kubera ko we hariho abo wakuze ubona baririmba ukavuga ati naka nk'ubu we dufate nko muri famiye urashobora kuvuga ati jewe kabisa ndavye ndashaka kuzoba nka naka okay aho uhagarikiye ndahazi so jewe tuvuge basi jewe nakuze mbona indirimbo za Rose Muhando zinyatira urumva narazikunda narakunda ukuntu aririmba ari mu mwuka narakunda ukuntu nyene yitanga mu gikorwa yitanga mu gikorwa narabikunze cyane rero kubikunda so kuvuga yuko ngo naririmbye kubera nabikunze bijya ahubwo naririmbye byanteye intege kubikunda mbona yuko bimpaye iyindi shusho yo kongera nanje intege yo kwamamaza impano iri muri jewe kugira yamamare ego okay tukiraho nyene ni nuwuhe muririmvyi hano mu gihugu cacu c'u Burundi kubera mu ndirimbo zawe nta makorabo ndabona nkunda gukora indirimbo ziri single uri wenyene hari korabo wowe utekanya gukora canke nuwuhe muririmvyi uvuga ati uwe ari muri projet uko dushobora kuzokorana ya korabo si ukuvuga yuko ntarakora korabo hariyo korabo maze gukora gusa sindazipostinga bivanye nabo twazikoranye jewe nkorana korabo n'uwari we wese sindi wa muntu ngo ncagura ngo uyu sinoririmbana nawe ngo uya ngo aracaruku oya je ndirimbana n'uwari we wese yego kandi abaririmbyi bose ngaha ndabakunda kubera abaririmbyi bose barazi kuririmba nta muririmbyi azi gusumba uwundi jamais umuririmbyi amaze kugenda akaja muri studio akitanga agatanga uburyo bwiwe agakora indirimbo ukabona yuko yakoze igikorwa vraiment aba yitanze kandi mba mbona yuko jewe turi nivo imwe ego kubera iki yakoze ca gikorwa na jewe nkora kubera satani gusa niwe mwansi w'iterambere niwe acashaka kuwereka abantu urya ntashoboye canke urya niwe ashoboye gusumba abandi mugabo ku rugero je ndabiha mbona yuko twese turirimba kandi turirimba neza nta urusha uwundi kuririmba mu gihe tubona abantu baza bakritika hirya no hino nkawe hari abantu bakuvuga ati wowe uri kibamba nta kintu ushoboye iki n'iki muri ico gihe uvyakira gute
ya umwe wese abivuga uko abibona kandi uko avyumva. Ibintu vyose ntibiryohera abantu bose mu matwi amwe. Hari uryoherwa yumvise ijwi rya naka, hari uwundi aryoherwa yumvise ijwi rya naka, hari uwundi aryoherwa yumvise impano imistari bari mu ndirimbo y'uwundi muhanzi, ukabona yuko urya niwe ari umufana wiwe. Rero kandi ivyo ntiwobihora abantu, kubera abantu bavuga ivyo babonye kandi ivyo biyumviriye. Hari umuntu ashobora kuririmba neza vraiment ukabona urya muntu yaririmbye neza, ariko ugasanga abandi bantu baramuponza, urya ntaririmba neza ntashoboye, ugasanga n'uwundi aririmba nabi. Urabona, ugaca usanga rero urya baramufana, urumva rero ku isi nta bintu woronka bishimisha abantu bose. Kiretse gusa umuntu wese abafise abahimbarira n'abadahimbarira. Mbega komantere ziri negative kuri wewe uzakira gute? Hariho abantu tuzi komantere negative acayifuta. Je sinigera mfuta komantere negative kandi sindanazironka naho zoba zirimwo n'imwe, sinoyifuta, ahubwo irya komantere impa kwikosora. Mbega nikihe kibi noba narakoze gituma ino komantere iza muri message yiwanje, canke umuntu yanditse ino komantere vyavuye kuki? Nkaca kwanza nisuzuma nkaraba eske nivyo canke sivyo. Arivyo nsaba mwemu w'Imana kunshoboza kugira nsubire inyuma niyumvire. Ego hariho komantere zicana intege, hakaba n'izindi komantere ziterana intege, ariko ugasanga muri irya komantere icana intege harimwo ikintu gishobora kugufasha na wewe nk'umuririmbyi. Ugasanga umuntu ashobora gusa gukomanta yiyumviriye, ugasanga sinzi yavundurutse, mugabo irya komantere yatayemwe ugasanga hariho ikigufashije. Ego nico gituma Bibiliya itubwira ngo reka ugwafu n'iburo bivangane, kubera niwe nyene azoza kubivangura. Rero mu gihe irya komantere igiyemwe hari naho yo gufasha nk'umuririmbyi. Ego kuyifuta rero ntibiba vyiza ngo uyifute ngo uyikuremo, ahubwo yirekezemwo hama uyirimbure, usubize amaso inyuma wiyumvire, mbega ino komantere ni kubera iki yajemwe, bimeze gute? Wowe nyene wisuzume. Ego ni zihe ngorane umaze guhura nazo muri runo rugendo zikomeye gusumba izindi? Ingorane duhura nazo kenshi nka twebwe mu baririmbyi, usanga hari abantu binjira mu gikorwa batakizi. Winjiye mu kintu utakizi ni ngombwa kikurushe, ni ngombwa kibe gifise stress nyinshi. Hari igihe umuntu aba ashaka kuririmba agitangura, ugasanga ivya location ntavyazi, ugasanga ugasanga ibintu nyene vyo kwideplasa vyo gukinisha abantu ntavyazi, yinjiye mu bintu atazi. Rero ugaca usanga atanabajije, ugaca usanga biramugoye. Rero mu gihe wabajije, mbega location niki, sivyo, mbega casting niki, sivyo, mbega kwambara muri ntuze bigenda gute, ugasanga umuntu ntafise n'umwambika, canke ugasanga ariyambika ntazi no kwiyambika, canke ugasanga ahakorera apfuye kurondera ahakorera hariho hose bitajanye n'indirimbo. Rero ugaca usanga biragoye. Rero mu gihe bigoye, banza wegere kwanza abantu wabonye yuko babizi. Je mu gihe ntangura umuziki ndibuka natanguye kwegera abantu ba profane, nibo natanguye kubaza ivyerekeye umuziki. Urumva Baroriro, Bafizo, benshi twaraganiriye, ndababaza bimeze gute, naho batakubwira vyose mugabo bakubwira bimwe bimwe, ukagenda utora nawe utora duke duke, ugaca usanga ingene ugiye urakura mu muziki niko ugiye uratoramwo turya tuntu duke duke.
urumva Yego. rero ugaca usanga ushitse ku ntumbero wariko rero kutabaza navyo nyene si vyiza uca usanga umuntu uriko urakora ikintu kidafise intumbero. Yego. Ni mu gihe nyene usanga abo bashobora kugufasha kukubwira utuntu n'utundi akenshi benshi basaba amafaranga nk'ubu ho uri nk'umuntu ukiza uri mushasha bavuga ati wowe ata mafaranga ufise nta kintu tuvugana wembewe vyoba vyarakoroheye kwegera abo bantu? Bivana nibaze yuko umuntu arinze agusaba amahera abangira yabonye petetre uyu muntu sinomufasha iki kintu kuri gusa jewe nta muntu aranyegera ndamusaba amahera ahubwo ndamuha n'ubwenge bwanje aho gukora kwanje kubera ukuri kose ndakumubarira winjire muri iki kintu kimeze ukunuku kumeze ukunuku kubera hariyo abantu bibaza yuko kwinjira muri game ya music ari kuyora amafaranga ugasanga ashaka sohora indirimbo imwe aca atangura guhembwa na YouTube ashaka akora indirimbo imwe aca basikse ubwo nyene rero bisaba processus ndende rero mu gihe utabizi ushobora kwibaza yuko urya muntu ariko arambesha kugira kijya kintu sindakijemwe ariko umaze kukijamwo niho umenya ukuri wa kijya kintu nico gituma nabanje kuvuga banza wigishwe imbere yuko wigisha abandi kubera umaze kwigishwa uba ufise ikintu na wewe utanga rero mu gihe umaze kwinjira mwo kijya kintu niho uri kuraciga ukabona kumbe kimeze ukunuku aho no kirira ningaha naho nonanirirwa ningaha kubera ibintu vya music bise ibanga rinini yego bifise ibanga rinini kandi bisaba processus ndende kugira ushike ku ndoto zawe si ca kintu uzokora aho nyene ngo uzoca ushika ku ndoto zawe bisaba gukora rero mu gihe wakoze niho uzobona umusaruro mu gihe utarakora rero niubaze yuko ngo uzokora indirimbo imwe zibiri zitatu ego amahigwe ararutana ushobora gukora indirimbo imwe canke zibiri zikaguha 6 ugasanga urushije na wa wundi amazi imyaka muri game bibaho ariko rero uze winjire mu kintu uvuga ati shaka gukora yego mu gihe tubona hari abarimvyi baza uyu munsi bagakora bakabona biranse bagaca bagenda hariho n'abamaze imyaka n'imyaka bitarakunda yego ariko bakagumiza ko nyene bakavuga ati jewe ahantegezwa kuguma ku rugamba yego kubera ni igikorwa kirusha mu gihe utarakimenya ariko mu gihe uba uzi ico uri kurakora urapambana kubera uzi indoto zawe aho ushaka kugera nico ushaka gukora rero mu gihe ushaka gukora kijya kintu pambana uvuga ati jewe naho bizogenda gute ndiko ndakora kandi shaka gupambana nkore kugira nanje nshike kuri 6 rero mu gihe ni vya bindi navuze ushobora gukora kubera wabonye nakayakoze kibaza biroroshe niwibaze yuko nakayoba yarahuye n'impamba n'ibintu bimuca intege kugira shika hageze nuzi uburyo yakoresheje nuzi intambamyi yahuye nazo wowe ugaca ushaka rero winjire muri game uno munsi ucuba nkawe uno munsi nyene ntigikunda banza ukore abantu bose bakoze umuziki ugatera imbere vraiment big up baritanze barakoze ikintu ubonye umuntu agize 6 y'ikintu yakoze vraiment aba yarapambanye yego. Ni gute uhitamwo ubutumwa ushikiriza abantu bigenda gute inspiration iva he? Ubutumwa kubwira abantu ubutumwa nuko ubufise ico babarira udafise uco babarira ntaco bubabarira ariko mu gihe ubufise ico babarira ugasoma ijambo ry'Imana ukisonzesha ugasenga nibaze yuko ivyo bintu biba vyoroshe mu gutanga ubutumwa mu kubwira abandi ubutumwa kubera utanga ico ufise ntushobora gutanga ico udafise yego. Mu rugendo rwawe waje muri gospel mu muziki ubikora nka business canke ubikora kome gutanga ubutumwa gusa? Ndabikora nko gutanga ubutumwa kandi nkabikora nka business kubera burya butumwa dutanga tubutangisha amafaranga kandi mu gihe tubitangisha amafaranga sinoja ngo mbesha abantu ngo ndabutanga kuri gusa oya
sindabutanga kuri gusa ndabutanga kubera nkoresha amafaranga arya amafaranga rero mba ndiko ndakoresha muri kijya gikorwa mba ndayakeneye kugira ndayaronye mbandanye gutanga ikindi gikorwa abantu babandanye guhezagirwa biciye muri kijya gikorwa ndiko ndakora. Yego. Bamaze kubona ko kenshi abaririmbyi ba gospel usanga ukuntu badakunda kuja hamwe n'abandi baririmbyi nkuko tubibona mu bandi bakora sekira. Bega bigenda guta kenshi kutubona muba muri kwanyu kenshi. Urazi ikintu cishe abaririmbyi ba gospel uza wumva wowe ushobora kuvuga ngo mba gukorana n'umuririmbyi kanaka ukaza wumva wa muririmbyi akubwiye ngo mbaka uvugane na management yanje mbaka uvugane na sponsoro yanje mbaka uvugane n'ibiki rero ugaca usanga bisaba processus ndende none gukorana n'umuntu kanaka mbaka bisabe management mbaka bisabe kuvugana na management ugaca usanga rero kenshi bica intege benshi ugaca usanga benshi barikorana bivanye n'ico kintu mbaka ukeneye umuntu ngo rondera kwanza management yiwe rero ni ikintu kiba kitari ciza ndakivuge gutyo uca usanga biriko biraca intege abandi bantu. Yego. Ni kosa woba warakoze utifuza yuko ryoshikira uwundi muntu. Ikosa umuntu udashobora gukora muri iki gikorwa turiko turakora kwizera umuntu 100% hama ico gikorwa uri kurakora ukakimuha akakigufasha akakigukorera wewe hakucikorera ukagiha uwundi muntu akigukorera. Iryo ni kosa nabonye kubera naje vyarambayeho. Rero mu gihe uri kurakora igikorwa ciwawe iryo kosa ntuzurikore gikore murashobora gukorana mugabo ugikore muri kumwe ntucumurekera abikori wenyene. Ni kosa nabonye mu buzima. Yego. Ni gute uhitamwo abantu mukorana n'abagukifuza? Abo mukorana urashobora guhiga nkuko turiko turakorana na wewe urashobora gukorana ntushobora gukorana n'umuntu rimwe kabiri ntumumenye. Yego. Kandi ikintu ushobora gusaba nuko wosaba Imana iguhishurira umuntu muba muri kumwe mbega uyu muntu ameze gute karaktere ziwe zimeze gute n'umuntu nyabaki ndiko ndagendana nawe. Urumva kubera umuntu ni munini muriwe kugira umutahure bisaba kumwiga kwanza. Yego. Umwige umutahure. Tuje ku ndirimbo yawe heruka gusohora iheruka hanze ni nanje ndimwo. Nanje ndimwo ni indirimbo naririmbye kubera amasanamu yayo yari yamaze kurabwa n'abantu benshi iciragira iratakaza karite nico gituma nahisemwe kora kandi candayisubiramwo. Sino sindirimbo nyinshi nshasha zikurikirana. Mubo Yesu yagiriye neza nanje ndimwo mubo Yesu yahezagiye nanje ndimwo nimburimwo mukomera amashi. Niyo ndirimbo yanje ya kabiri nasohoye ku abantu sibomana. Burya abantu sibomana ivyo bakwiyumvira ko bikubeho bazokwifuriza inabi ariko Imana ikwifuriza ineza. Imigambi yabo siyo Imana ivyo bakora vyose n'ubusa. Nizo ndirimbo zanje za mbere natangiye gukora muri music. Muri iyi ndirimbo nanje ndimwo nubuhe butumwa washatse gushikiriza abantu? Ubutumwa buri mu ndirimbo nanje ndimwo ni indirimbo naririmbye nisunze ibihe narimwo mubo Yesu yagiriye neza nanje ndimwo ni indirimbo yivuga mubo Yesu yacunguye ndimwo mubo Yesu yacunguje amaraso ndimwo. Yego. Turumva ko uri muri shooting y'indirimbo. Amasanamu bigeze hehe twitege ryari? Ndiko ndategura album y'indirimbo indwi yaramaze guhera hasigaye yuko ndayishira ku ma platform yanje yose. Ndibaza mu kwa gatanu nzoba namaze
kuzishira ku ma platform yanje yose, nkahamagarira abantu kuziraba no kudushigikira ku macano yacu. Platform zanje zose ni Jaja Gospel. Ego. Ni ikihe kintu abantu batazi kuri wewe? Ikintu abantu batazi kuri jewe, abanzi baranzi, abatanzi ntibanzi. Ego. Pangiza nk'ikiganiro cacu, ni ubuhe butumwa woshikiriza abakunzi bawe n'abakunzi ba Yaga Nawe TV? Ubutumwa no bashikiriza nuko babandanya baraba ibiganiro kuri no TV ya Yaga TV Nawe, bashigikira, mbese natwe bakadushigikira ku ma platform yacu yose. Ni Jaja Gospel, mu bikorane mu rukundo. Imana ibahezagire. Okay, bakunzi bacu ba Yaga Nawe TV, murabona uyu munsi twari twagendewe na Jaja Gospel. Ndibaza no hanyuma nitwamukenera azotwitaba. Naho utaha ibiganiro byacu bikurikira. Murakoze cyane.